ryo itongo ryacu. Itongo ryacu ni ikiganiro kijanye n'amatongo n'ayandi matungo mushikirizwa n'itororokanirizo ry'amakuru Romanda. Abajijwe icegeranyo c'amatohoza yo gusuzuma ko itongo ryagira rihabwe Diocese Gatolika ya Muyinga atanye n'iryo ryari rifise ico bita enquête de vacances de terre mu rubanza ruheruka gucibwa na sentare idasanzwe icimanza z'amatongo n'ayandi matungo. Uwaserukiye buramatari w'intara ya Muyinga yavuze ko ico cegeranyo atagihari, ariko rero ico cegeranyo kiri mu bintu nyamukuru vyari vyatumye abacamanza bo muri iyo sentare bafata ingingo yo gusubiza urwo rubanza mu ntahe y'icese. Ibijanye n'ico cegeranyo ni navyo dushimikira ko muri iki gice ca kabiri c'ikiganiro kijanye n'amatati amaze imyaka irenga 30 hagati ya Diocese Gatolika ya Muyinga n'abasigwa banzigamako Jean Baptiste. Turi kwigenekerezo rya 18 ndamukiza mu 2025. Ijwi muriko murumva ni rya Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Twandikire kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 61 amajana 432 amajana 349 amajana 895. Kwigenekerezo rya 14 mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2023 niho sentare idasanzwe icimanza z'amatongo n'ayandi matungo CSTB yasasi Bujumbura mu gisata cayo ciyungururizo. Ababuranira Diocese Gatolika ya Muyinga basaba ko urwo rubanza rutokwakirwa bakagumana iryo tongo bahawe n'intara ya Muyinga. Ababuranira abasigwa banzigamako Jean Baptiste bobo basaba ko sentare yo kwakira urwo rubanza ahubwo ikagira ko ifata ingingo yo kubakomorera iryo tongo. Uwo munsi sentare yaciye ifata ingingo yo gusubiza urwo rubanza mu ntahe y'icese, isigura ko atamuco ukwiye uraboneka kubijanye n'ayo matati. Iyo sentare yarafashe n'ingingo itari bwafatwe na rimwe muri ayo matati yo gutuma ko ubuserukizi bw'intara ya Muyinga kugira ngo nabwo bwisigure bwongere buzana icegeranyo c'amatohoza cari kimaze imyaka irenga 30 kivugwa ku munwa no mu makete gusa. Bimwe mu vyashikirijwe n'iyo sentare uwo munsi ni ibi bikwirikira. Kubera ko ku ruhande rumwe uwunguruje urubanza be n'uwungururijwe ari ngombwa ngo batanga uwundi muco kuvyerekeye nyenitongo imbere yuko intara ya Muyinga iriha Diocese ya Muyinga mu mwaka w'1991. Kubera kandi ko intwaro yo mu ntara ya Muyinga ibwirizwa gutanga umuco kuri ico kibazo narirya ariyo yahatanze ikaha uwundi muntu mu mwaka w'1991. Kubera ko kandi sentare isanga icegeranyo kivugwa haba mw'ikete rya buramatari yishuye uwunguruje mu mwaka w'2002 kikongera kikavugwa n'uwungururijwe cerekeye ko aho hantu mu kuhatanga mu mwaka w'1991 habanje kuba icegeranyo c'uko iryo tongo atanye neryo rifise kitatanzwe muri iyi dosiye kandi cofasha kugira ngo iyi sentare idasanzwe ironke umuco ukwiye. Kubera ko ku rundi ruhande ivyerekeye ryari abasigwa banzigamako Jean Baptiste batakaje iryo tongo n'icatumye baritakaza, iyi sentare idasanzwe isanga intwaro yo mu ntara ya Muyinga nayo nyene yohabwa ijambo ikagira ico bivuze ko narirya ari iregwa ko yatanze itongo rivugwa ko rifise nyene ryo biturutse ku bihe bibi igihugu c'u Burundi carimwo. Sentare idasanzwe icimanza z'amatongo n'ayandi matungo imbona nkubone, ababuranyi bahinyuzanya, amasura yumvirijwe mu gisata cayo ciyungururizo, yihweje ingingo ya kabiri y'ibwirizwa ryahora rigenga umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB, yihweje ingingo ya 94 y'igitabo c'amategeko agenga itohoza n'iburanishwa ry'imanza z'amatati. Ubwa mbere isubije urubanza mu ntahe y'icese kugira ngo ibandanye amatohoza
yongera itume ko intara ya Muyinga itanga umuco n'ababuranyi bagira ico bisigura ku bibazo bitararonka umuco. Ubwa kabiri, amagarama y'uru rubanza arabangiriye. Mu ntahe y'icese yakwirikiye, abacamanza babiri n'umwanditsi baciye bakugwamwo barasubirizwa. Umukuru w'intahe Sinzoyibagira Augustin yasubiriwe na Niyongabo Eli, umucamanza Kankindi Eveline asubirizwa na Sindaye Cassien, umwanditsi w'imanza Kabura Marie Claire nawe acasubirizwa na Niyonkuru Alida. Umucamanza Maribicuro Virginie wewe yagumijwemwo. Abacamanza Niyongabo Eli, Sindaye Cassien na Maribicuro Virginie bahavuye basasa mu ntahe y'icese yo kwigenekerezo rya 10 mu kwezi guheze kwa gatatu mu 2025, aho umuhanuzi wa Buramatari yaserukiye intara ya Muyinga yabajije icegeranyo c'amatohoza bita enquête de vacances d'auteur, acavuga ko atacafise. Abo bacamanza bahavuye bafata ingingo yo kutakira urwo rubanza ruhuza Diocese Gatolika ya Muyinga n'abasigwa banzigamako Jean Baptiste. Ariko mu guca urwo rubanza, abo bacamanza nta na kimwe banditse kijanye n'ico cegeranyo c'amatohoza cabuze. Abizi bijanye n'amategeko babona ko ayo matohoza yo kuraba ko iryo tongo ritari rifise nyeneryo imbere yo kuritanga atigeze aba, kuko umwanya utegekanywa n'amategeko kugira ngo ayo matohoza atunganywe utisunzwe umuntu yihweje ivyavuzwe na Diocese Gatolika ya Muyinga n'intara ya Muyinga. Diocese Gatolika ya Muyinga ivuga ko yasavye itongo ku mukoni Buramatari wa Muyinga ibicishije mu ikete yamwandikiye ku igenekerezo rya mbere mu kwezi kwa 12 mu 1990. Urwandiko rwo guha itongo Diocese Buramatari Bayaga Deogracias yarusinye ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere mu 1991. Umuntu aharuye biboneka ko kuva aho Diocese yasabiye itongo gushika irihabwe hari mu kiringo c'ukwezi kumwe n'indwi zitatu. Abizi bijanye n'amategeko babona ko ico kiringo ari gito cyane uravye ivy'amategeko ategekanya. Ingingo zimwe zimwe zo mu gitabo c'amategeko agenga amatongo mu Burundi cyo mu 1986 cakoresha ico gihe zivuga ibi bikurikira. Ingingo y'amajana 261. Kugira umuntu wese abikeneye amenye ko hari itongo rya leta ryasabwe kandi aronke ububasha bwo guhagarikisha itangwa ry'iryo tongo bikenewe mu gihe cy'itohoza ry'uko ritageranye n'iryo canke uwuyiyitirira, bitangazwa mu kumanikwa kw'ikomine mu kiringo c'ukwezi kumwe, ku buryo izo nzandiko bose bazisoma bitabagoye kandi zigakingirwa ivyo zonona. Ubwo rwandiko rwo gusaba itongo rumanitswe ku ikomine rwandikwa koko birekuwe gufatisha iryo tongo mu gihe c'itohozwa, hakerekanwa n'ikiringo bizomara. Ubwo rwandiko ruba ruri kwigenekerezo rutangurijweko. Ingingo y'amajana 262. Itohoza ryo kumenyesha ko itongo ritagira nyeneryo canke uyiyitirira ritangura ku munsi wa mbere urwandiko rwo gusaba itongo rumanikiweko rikarangira haciye amezi 2 atarenga. Itohoza riba kugira biboneke ko itongo risabwa gutangwa canke gutizwa ritagira nyeneryo canke uyiyitirira. Bishitse naho hakamenyekana ubwoko, urugero n'ifatiro ry'ububasha abandi baba bafise kuri iryo tongo. Kubera ivyo musitanteri ategerezwa kugira ibi bikurikira. Ubwa mbere, guhinyuza yishikiye ku itongo imbibe z'itongo ryasabwe gutangwa canke gutizwa. Ubwa kabiri, gutororokanya iyo bikenewe abantu bose bari bamwo canke bafise ico barikoreramwo ico ari cyo cose, urugero n'ifatiro ry'ububasha babifiseko. Ubwa gatatu, kwerekana ingene aho hantu hameze no kugira urutonde rw'ibiriho vyose nk'ishamba, igitara, imirima, inyubakwa, inzuzi, isoko n'inzira z'imigenderanire. Ubwa kane,
kwandika abarifatishije canke ivyashikirijwe. Ingingo y'amajana 263 itohoza ry'uko itongo ritagira nyeneryo canke uyiyitirira rirangiye, musitanteri aragira icegeranyo kivyerekeye. Ico cegeranyo kirerekana ivyo vyose vyatohorejwe muri iryo tohoza, akabishira mu mpfunyapfunyo, akanagira ico avuze kwisabwa rya nyatongo amaze gushikirizwa iciyumviro c'inama ya komine. Ingingo y'amajana 264 mu gihe kitarenga ukwezi uhereye kwigenekerezo itohoza ry'uko itongo ritagira nyeneryo canke uyiyitirira ryasohoreweko, musitanteri acarungikira uwifitiye ububasha inzandiko zose zo gusaba itongo, yagize urutonde rw'ibirimwo vyose, uwo nakemeza ko yabibonye. Igopi y'idosiye ihabwa buramatari. Urwandiko rugira kabiri rw'inzandiko zagizwe canke zaronswe mw'itohoza ry'uko itongo ritagira nyeneryo canke uyiyitirira ruca rushirwa mu bushinguro bw'inzandiko za komine. Ingingo y'amajana 265 uwubifitiye ububasha afise ikiringo c'ukwezi kumwe kuva ku munsi aronkeye kw'izo nyandiko zose zo gusaba itongo zivuye mw'ikomine kugira afate ingingo. Ariko yabona ko ataronse insiguro zikwiye, arashobora gutegeka ko haba irindi tohoza ryiyongera ku ryabaye canke kwitura abahinga. Ivyo vyose bikagirwa mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe. Kubona rero itongo ritangwa mu mezi adashika 2 nivyo vyose bitegekanywa n'amategeko bitabanje kuba ntaho bitaniye no guhonyanga amategeko kubw'abizi bijanye n'amategeko. Mukaba mwumvise ko atani cegeranyo c'ingene vyagenze cigeze cerekanwa muri sentare. Abizi bijanye n'amategeko bakavuga rero ko atakimenyetso na kimwe cerekana ko hari amatohoza yoba yarabaye imbere yuko buramatari wa Muyinga aho iryo tongo diocese gatolika ya Muyinga. Uradukura kandi no ku mbuga ngurukanabumenyi kuri YouTube, Facebook na X wanditse ijambo Romanda. Aha niho ikiganiro itongo ryacu cuno munsi kigarukiye. Ku munsi wa gatatuza tuzoshimikira ku vyagiye birashikirizwa n'abasigwa ba Nzigamako Jean Baptiste muri sentare berekana ingene iryo tongo ryo ku Mukoni ari gwabo. Ayo matata amaze imyaka irenga 30 hagati ya diocese gatolika ya Muyinga n'abasigwa ba Nzigamako Jean Baptiste, mbega zotatugwa nande? Ryo itongo ryacu. Itongo ryacu ni ikiganiro kijanye n'amatongo n'ayandi matungo mushikirizwa n'itororokanirizo ry'amakuru Romanda.